gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Njambona njanumva akanwa kanje karahindutse, ndiko ndavuga ibindi ndumva izindi ndimi. Nzambona mpumirije ukuboko kuniniya kuriko kururuka kuva mw'ijuru kunzako. Ndahumura ngo ndakurabe ndakubura, nkumva biraryoshe, ngasubira ngasenga nkabona kwa kuboko kuraje, akanwa agomba kuvuga ukundi, nkabongera ngahumura. Uwo twari kumwe yari umumisiyoneri umwe, yari umudiregitirisi w'amashuri, acarambaza ati warabatijwe na Mpwemu Yera? Ndeka. Ati none igituma uravuga uhora ni iki? Nti nuko akanwa kanje kagomba kuvuga ukundi, kandi hariho ukuboko gukomeye kuruka kuva mu ijuru konshikira komvuna. Arambarira ateka komeza usenge. Ndakomeza ndasenga, Mpwemu Yera aranyururukako, mvuga mu rundi rurimi, kwa kuboko kunyongeramwo. Turasohoka tugenda mu ishuri turiga, nari mu ya gatanu. Nshitsi muhira, abavyeyi ngo wa mwana wabaye iki? Nti nabaye iki? Gusa kundi ntisa gute ngurakayangana. Birantangaza. Ongende mu muhana bantumye kunya umwana bamutumye, abo mu muhana wa mwana wabaye iki? Ndi nabaye iki? Gusa kundi gusa gute ntisa gute ngurakayangana. Ngo ngende mundi muhana kono nyene nchandaja hano w'amavuta ijuru ryansize nzokuzigama. Waze mwumvirize, nzokuzigama nta kizoyasesa. Umwana matoyi. Haragira igihe rero twebwe icyo gihe nta mashuri iwacu y'abapandigoti yari bwaboneke. Mashuri yari yatanguye Kongo, mu mashengero yacu ya Pandigoti. Kongo hariya hambavu y'Ibukavu, baca baturungikayo kwiga. Niyo twize ya gatandatu n'iyindwi, ndashishikara kugeza normale yose. Myaka 8 ndi hariya. Icyo gihe rero ngiye mu ya gatandatu, kw'ipipiti rimwe banyicekanye n'umukobwa w'umunyekongo, kuva twari Kongo. Hanyuma rero yazarimwo ibisigo, akaca aduza ukuguru akaza kukunshirako. Sinagira ngo igigwayo, nagira nti ikirasi cyose kigavyumva, bagatangara. Kongera tukicara ikindi gihe, nkaza basubiye kuduza ukuguru kuri jewe, toka.
2010 twari Stockholm, haza umutamu umwe arabarira uyundi ngo uyu ngo yabaye umukristo ngo akiri umwana mutoya, ngo ndibuka ngene yahenuba ku mukobwa wamwegereye kuko nagira ntaranseseye y'amavuta. Murabyumva? Ntaranseseye y'amavuta, narayubashe, narayazigamye. Misi twabayeho, misi nagendagenze mashengero yacu Stockholm, twahuye n'uwundi mugore ari mu gisigo cy'umuzungu kanyegera ngahenura, kuko aya mavuta y'ijuru sayo gukinisha. Bana mwahawe mpwemu yera, tarika amaboko ndabarabe. Yesu abahezagire. Twumvikane, ayo mavuta mwasizwe ntiyagira uzosiga bayasesa, ntiyagira uzobasesesha. Ayo mavuta murayazigama, murayabungabunga, nta igiciro. Iyo abarayi iyo muri Amerika uwo yatumyeko, iyo abarayi Buraya mwene wanyu yo yazanye, ariko n'amavuta ava hehe? Ava hehe? Mwicu. Kirazira kwa ayo mavuta yanyu azoba indya z'abadayimoni, azabazigame. Muzoba basenaka b'icyubahiro, muzoba bapfasoni b'icyubahiro, isi izobubaha, isi izobazigama. Azobazigama isi ndakizobagira nimutayanjanjwako. Nkande twamye dusomako, nkande nka Esawu. Imana ibahezagire. Murayazigama, nta igiciro. Azobazigama, azobarinda. Imyaka yose mbayeho nta munsi nasivye gusangira ku ngaburo yera, kandi sinasangiranye ingoma mu mutima, kuko naririnze mu buzima bwanje ya myaka ikomeye. Muri psychology bayita imyaka fu. Iya myaka kuri jewe sinayibonye, kuko nari muri mpwemu yera. Hanyuma rero nariko ndavuga rero ngene nagiye hariya kw'ishuri. Uyo munsi mbatizwa muri mpwemu yera, niho numvise umuhamagara mwamagira ati genda wige, ariko uzogaruka uze kunkorera. Ndabizigama mu mutima wanje. Nagiye mu ya gatandatu mbizi ko nzoba umukozi w'Imana, nagiye mu yindwi mbizi ko nzoba umukozi w'Imana, nagiye muri yo normal mbizi ko nzoba umukozi w'Imana. Yo myaka yose kw'ishuri, kuko iyo shuri yari mu misiyoni, nta munsi n'umwe y'ishengero ry'umwami ryakoranye nasiba gusenga. Naho twaba mu bibazo narirukanga, narakora n'ingoga nkagenda ngasenga, nkamana n'abantu b'Imana, nkamana n'abakozi b'Imana. Imana irabana nanje, Imana iramfasha. Icyo gihe ikibazo cyari gipreokipa
ubugingo bwanyu yari mpwemu yera. Hajya kuri pose y'iminota 15 nagenda hirya y'ukwe muri kwe y'induze y'ishuri ngapfukama, mana iyi ngabire ya mpwemu mwami ndasaba izikwiye Burundi bwose. Kuko hari icyo ntavuze ko ndiko ndavuga ngo n'ishuri shingiro ryaje mwaka w'igihumbi 1935 niho umumisiyoneri wa mbere yashika Ikiremba yitwa Fumbe acarahaba ibishengero rya Bugingo ikayogoro ko n'ishengero nyene ryatanguye, hanyuma Igishiya, hanyuma Inyanzarake, hanyuma Kumugara, hanyuma Ibujumbura naho Ikiremba yari amashengero 6 araha muri Side. Nkumva inkuru rero Ikirundo ntibiriyo, Imuyinga ntibiriyo, nta shengero ryariyo. Cyo gituma rero ndaho nkibuka mpwemu yera ngena ameze neza, ngaca ngenda gasabira, ndasabiye Kirundo, ndasabiye Muyinga, ndasabiye Ngozi, ndasabiye Kayanza, ndasabiye Gitega, ndasabiye Karusi, nkadonda n'amashengero yose uzwe uyakorere mu gitangaza uyarungiye mu mpwemu yera. Hajya saa 6 nagenda ngafungura n'ingoga, ngaca ngenda nkajana ho mu Gasaka ngafukama nsabiye ubwo Burundi butararonka mpwemu yera. Nkama ndabasengera, ni wari umutwaro wanje wose imyaka yose 8. Ngiye kurangiza rero niho naza ngaha, naho nyine naho bantumye kwigisha, ariko nari natanze umuhamagaro ko ngomba gukorera Imana. Nyuma y'iminsi mike, imyaka mikeyi, barantuma kwiga mu Bubirigi. Nsose mu Bubirigi ndagaruka, baca bangira umupastori wa kabiri w'iri shengero. Icyo gihe ngenda rero gukora mu Burundi bwa ruguru, niho nama, niho nashinze ibicaniro. Haleluya, Yesu nashimwe. Niho nashinze ibicaniro, mvuga ubutumwa bwiza, nshinga igicaniro cy'Ikirundo, nshinga igicaniro cy'Imuyinga, ibicaniro 3 Muyinga, Kagari, Karama, Mukoni. Nshinga ibicaniro Ingozi, nshinga ibicaniro Ikarusi, Igitega, Kayanza. Ibyo bicaniro no munsi n'amashengero arimo abantu benshi. Ndashima Imana. Ijambo nashigikira ko ni ijambo rya mpwemu yera. Iyo nagenda mbarira kuko ishangiro ritarimo mpwemu yera ndiribaho, rimara igihe rigatakara. Narabonye iwacu hariho umukomando umwe yize mu Bugiri, mu Bugiriki, yari ayo yiga ari mu ishengero ry'i Tesalonike. Tesalonike mwasomye Paulo arivuga ko amajambo menshi, ngaho twashika muri Tesalonike ngo ntitwavuze, ngo ntitwakoresheje amajambo ngayo, ngo yari amajambo y'ubuzima yaboneka mu bushobozi bwa mpwemu yera. Aravuga ngo ngena ngo bataye ibigirwamana bahindukirira Imana buzura mpwemu yera, ngo none barindiriye ukugaruka k'umwami, ngo babaye ibyitegererezo muri Makedoniya no muri Akaya. Uyo muntu rero hari nk'ibihumbi 2006 nihagira ati jewe naho hariya naragiye kubavizita,
nsanga ishengero ryo muri Tesalonike riracyari ishengero rinini ry'ubugingo ryuzuye mpwemu yera. Ahatanguye na mpwemu yera hazokomeza na mpwemu yera. Ahatanguye n'intege nke hazokoma n'intege nke. Ndanezerewe ayo mashengero yacu hariya n'ibicaniro by'ubugingo birimo ubushobozi n'ububasha bw'Imana. Twagiye tubona ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka. Twabonye ubwiza bw'Imana bukomeye. Twarahura n'amageragezwa, ariko ayo mageragezwa Imana ikaturenganya. Hariya ruguru nta migezi ikunda kuhaba y'amazi Kirundo. Amazi yo kubatiriza ntitwayaronka. Twara tugenda kubatiriza muri Cyohoha no mu ruzi rwitwa Gweru. Urwo Gweru ugiye kuvoma aradubika umubindi akazobona ashyize ku mugongo w'ingona. Umunsi umwe rero tugiye kubatiriza, tugenda kubatiriza uyo Rugweru ntitwarubatirizamwo, tugenda kubatiriza ahantu hitwa muri Kanzigiri, Lake Kanzigiri. Turagenda turabatiza, twahora tubatiriza tukikijwe n'amato, abantu baje kurorera bakadukikiza. Ariko uyo munsi turabura ubwato na bumwe budukikije. Turabatiriza turaheza. Duhejeje niho twaza tubona abavuga butumwa baciye bavuga ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo nicereho twaza kuraba ngane tutubatiriza tugakura amabuye mu ruzi, ngo abanyagihugu baciye batubarira ngo hirya y'ejo ingona yavuye muri Rwero iraduga umusozi ibirometero 9 ijya mu rugo ruzi. Ngo twasanze iri kwiroga aho mwabatirije. Turabatiriza ndacyo twageze nyabavuga butumwa ngo reka twanse ngo kubasha intege, ngo twatubize ko Imana iri kumwe namwe. Naharuko twarahinze agashitsi. Imana ibi bintu wadukoreye nibitangaza. Yesu nahabwe icyubahiro. Umunsi umwe ndabatiriza muri Cyohoha, twari kumwe n'umuhisi Nikodemu, turi babiri tubatiriza abantu 403. Nari nishimiye ngo nambaye ipantaro n'ishesheti, batisige y'amavuta ya mobile amwe ava mu muduga. Ndoya ndabo ubucafu nisiga ndafise ipantaro. Turabatiriza abantu 403. Turangije ngize ngo ndavayo nzansanga amaraso ngo je rikora jeje ta ku maguru, imisiba yandiye. Nayikuriye ikituma amaraso yashizemo umututuma amaraso atavura. Baragenda barasangiza nanjye nkiva. Baragira ubwoba, yavuye ahagarikwa n'ibisabisho bansengeye. Twarahuye n'ibikomeye. Handi naho tugahura n'abanki ishengero rya Pandigoti, bakatugirira nabi, bakatwanga, bakadutuka. Ariko turihangana. Yesu nashimwe. Ibyo byose ko kwihangana twaguhabwa nande, mpwemu yera. Bakatwugarira isengero, bakagenda bakatuvuga, bakaza kudutwara kwa babumatari. Umatari bakadufungira, ahandi bakadufungurura. Cyane cyane harabamenya ikiremba, ngo nabe ikiremba ndangoranye. Twahuye n'ibindi bitari bikeyi. Icyaduha kwihangana ni mpwemu yera
yavugana natwe, ibitangaza n'ibimenyetso bigakoreka, ibisigo bikava mu bantu, ibimuga bikamuruguruka. Twagiye tubona ububasha bukomeye bwa mpwemu yera. Nuko rero Imana iraduha rero hose mu Burundi bwa ruguru hari amashengero ya Pendigoti manini manini, harimo ubushobozi n'ububasha bwa mpwemu yera. Yesu nashimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Hanyuma rero igihe kiragira rero amashengero turayaha kwidegembya. Rero ndaruhanda garukino muri aya mashengero y'iwacu, aya jewe sindimo mu bafonda, nasanze azariho. Ariko Imana imbubundu, Imana imbubundu nshanza kuyashigikira, none munsi ndacyayashigikiye. Ikitari cyo ndacanga, ikitagiye ko nkagihakana. Haleluya. Ndiko ndabungabunga ibicaniro by'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Muze mubungabunge ibicaniro Imana yabahaye. Ntihagire igicaniro kizobazigama, kizobazimana. Ndashima Imana ko Imana yaduhaye ubuntu, ibi bicaniro ntibyazimye kandi ntibizozima. Tugihamagara ijuru. Yesu nashimwe. Ndakengurukiye Imana iri banga yampaye muri iyi myaka. Abo turi kumwe turavugana yuko bakwiye kuzozigama igikorwa cy'Imana ntigitukwe, cyangwa abadayimoni ntibagikoroge. Baragikoroga tukaja ku mavi, Imana ikatuneshereza. Yesu nashimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Rero gwaruka mu kurangiza nagomba mvuge yuko Yesu niwe yashinze ishengero. Muravyumva? Ishengero ninde yarishinze? Abantu muri iyi minsi hari abagomba ishengero bagahagarara ngo ni ryabo. Ishengero si ryacu. Iyo duhawe ubuntu tukarijako kuri icyo gicaniro, tugacanira nk'abandi, tuba duhiriwe. Ariko ishengero si ryacu, ishengero ni ryande? Ni ryayo. Nkuru rusengero narimwo nkumwubakisha, nk'umukuru, nkuwegeranya ibintu no gusenga no kwisonzesha. Byabaye ibihe bigoho byiza cyane. Urusengero rurubakwa, Imana iragubaka, turarangiza tadeni. Hanyuma uno munsi sinohagarara ngo mvuge ngo urusengero no rw'iwanje. Nahawe ubuntu kubona gubakwa ndimo, ari sugusu rwanje n'urwandi n'urwandi n'urwa Yesu. Ko jewe nzorangiza rukomeze, kandi amafaranga yarutanze sayi wanje. Nayo umuntu wese nawe wa muto atanze 100 biratosheje.
kuko Imana igusaba icyo ufise. Ariko ndavuga rero ngo muzokumva abantu bagira ngo ishengero ryacu twiyubakiye ngo hojiyo ngo nditugukeneye. Oya, ishengero ni ryande, ishengero ni ryande rya Yesu. Irishingwa ninde yabivuze ngo nirishingwe? Ninde yavuze ngo nirishingwe? Ninde yarishinze? Dusome muri Matayo ndagomvye ndabatosore mu kintu cyose, ndabatosore mu kintu cyose. Matayo igice cya 13, Matayo igice cya 16, igice cya 16. Umurongo wa 13, ariko ntiduhera harya, duhera icyo Yesu yavuze. Haleluya. Umurongo wa 15, arabaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishyura, turi Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishyura, turi umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yaguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzohamburira mu isi kizoba gihamburiwe no mu ijuru. Haleluya. Yesu nahabwe iki? Yesu nahabwe iki? Nahabwe icyubahiro. Iryo jambo ry'ishengero si umwana w'umuntu, si umunyamerika, si umuswede, si umufaransa, si umushinwa. Ryavuye mu kanwa kande, mu kanwa kande ka Yesu. Petero avuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu ngo iryo jambo ngo ni urufatiro Imana izokubakako ishengero. Iryo jambo uvuze ko ndi Kristo umwana w'Imana nzima, cyaravuga ngo nzoryubakako ishengero, kandi iryo shengero nzokubakako naho amarembo y'ikuzimu yokorakorana ntazorisenya, ntazorishobora. Haleluya. Imana nihabwe iki? Nihabwe iki? Histoire irerekana ngene bagerageje iryo jambo barizimanganye, ariko ryarabananiye, kuko ryavuye mu kanwa ka Yesu. Aha mwese muri shengero ry'Imana nta mudayimoni yoshobora kugira ngo nirizimangane, kirazira. Haleluya. Nta mudayimoni yorihagarika cyangwa yorihagarara imbere, kirazira, kuko ryashinzwe muri inde? Ryashinzwe muri inde? Muri Yesu.
ntirizonyiganyiga. Nagomba mukure muzi ishengero icyo si organisation y'umwana w'umuntu, si organisation y'abanyabwenge, si ishyirahamwe ry'abantu bahambaye, ni ishyirahamwe ry'abantu boze muki mu maraso yande, mu maraso ya Yesu. Nicyo gituma rifise ubushobozi n'ububasha. Ukabona ugize ngo ndagiye guhagarara, twageze kumva ahandi bagira ngo turugaye, kiretsira n'urusengero rwacu turabugaye. Ni guhugarwa kuko nyenerwo afise ububasha bwose. Abadayimoni, nta mudayimoni ashobora kujya imbere ngo arugaye, kirazira. Twagiye turibona mu bushobozi n'ububasha bwinshi. Iyo tubona umukuru umwe hari Ingozi ngo araryugaye, iryo gihe nari hariya, teka ndushobora kuryugara. Si iryawe, ryavuye mu rubavu rwa Yesu. Haleluya. Nagomba mukunda ishengero ryanyu, nagomba mutinye ishengero ry'umwami. Ntihagire uzokura ngo bakubeshe ngo naho abana b'abantu. Ni ishengero ry'Imana. Caravuga ngo mbere nguhaye imfunguruzo. Bariya Petero yari bumwe bariko baraganira, nguhaye imfunguruzo z'ijuru. Kizoboha kizoba kigize icyo uzobohora kizoba kibohowe. Yesu nashimwe. Imana nihabwe icyubahiro. Ndabigishije ishengero rya Kristo n'ikintu kitavuye mu isi, n'ikintu cyururutse kiva mu ijuru. Abahambaye ba Nero baragombye kurisambura, ariko ryarabananiye, kuko Yesu yabivuze, nta kintu na kimwe kizorihagarara imbere. Nta na kimwe, nta bubasha bubaho mu ijuru no mu isi bwohagarika igikorwa cyafonzwe na nde? Cyafonzwe na nde? Cyafonzwe na Yesu. Ibindi nabyo Imana yaragishimangiye, yagishize ku rutare, yashize ku mabuye y'itanguriro, yarikoresheje ijambo ryayo, riramata ntirinyiganyiga. Uyo Nero muri histoire yarakoranya abakristo, bamwe akabamanika ku biti, bakabasiga ngira amavuta cyangwa peterole cyangwa esanse, bakamera nka rya tara bashira hejuru rikamuri ku muntu ariko araka. Ariko bukeye akazabona yishe 10 hihanye 1000. Aroha birananirana. Uwitwa Constante aroha umwami ati jewe birahindutse, jewe abantu b'Imana bose ndabakunze, nibo abantu beza. Cajamo nawe yitwa umwami w'umuntu w'Imana, arafata iby'Imana akabivugira ku ikomini, byo ku ikomini akabivugira ngaha mu rusengero, arabishinga iminwa mwene byo. Abantu rero barahurumba, n'ishengero ryatiye itangura kugira indegenge.
kuko yaryiyitiriye ku bwenge ariko adafise mbwene, ku bunyagawayi ariko ritanditswe mu mutima wiwe. Ariko mwebwe mwahawe ikimenyetso cya mpwemu yera, Imana yaryanditse mu mitima yanyu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muzoryubake, muryubakishije ijambo, muryubakishije indirimbo, muryubakishije gusenga, muryubakishije amavi, mupfukamye. Rizaba ishingiro ry'ubugingo, namwe muzohirwa. Haleluya. Ngomba ndangize ndababwira mwebwe mwese muri aha mwubatswe muri Yesu Kristo, nta kidayimoni gishobora kukumatura, nta mwansi Satani ashobora kukwaka iri banga waronse. Kizori kwaka niwe uzosamara ugafatana urutoki na Shetani, niwe bizoba bigoye. Taruko naho muzokura muba abantu b'Imana, muba abaririmbyi, muba abasenzi, muba abungere, muba abavuga butumwa, muyishyigikire, rizogira ububasha. Murabinyemereye nk'indumwa y'ijuru, murabinyemereye kuzohagarara nk'abasoda imbere yaryo, si mu nkomezi z'umubiri ariko ni mu nkomezi zande za mpwemu yera. Imana nibahezagire, Imana nibaha umugisha. Tugomba namwe muzohagarare ahari hose, muzohagarare muhagarare igikorwa cy'Imana, ntikizotirigane. Namwe muri abahungu muri abakobwa mwarezwe, mwahawe mbwemu. Uyo mbwemu Imana ibahaye nukubwira ngo uyo mbwemu azobazigame, muzohagarare, muzokumva inzamba ibahamagara kujya mu ijuru. Nuko singombye ko hari ibindi birengeye, narezimye, naciye mu ncamake, ariko ndazi ko namwe aya majambo agiye mu mitima yanyu. Barambajije rero, kari bakinga mu mwebwe twara bakambaza, none gamutamu icyatumye wamana amavuta niki? Abatubarira bose batubarira ngo urafise amavuta, none aya mavuta niki cyatumye yagumya? Aya mavuta icyatumye ndayagumya, ndabasubiriyemwo, nuko narayarinze, sinayanjanjweko. Abadayimoni bayahumanije, insazi ntizayaguyemwo, yagumye n'amavuta meza. Namwe nimwayagumya, ntimuyanjanjweko, nukuri muzoneshe, muzogira ubugingo bwiza, muzoba abashingantahe beza, muzoba abagore beza, muzoba ibyabona byiza byuzuye ubushobozi n'ububasha bwa mpwemu yera. Ndarangije. Imana nibahezagire. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.